inyuma yuko kudeta ihitanye perezida wo mu bwoko bw'abahutu yatowe na bene igihugu nyanicubahiro Ndadaye Melchior, abafasha biwe na bene igihugu batari bake, Buyoya yagiye kongera gukura ku nguvu za kudeta mu 1996 umuhutu yatowe mu bandi ntibantunganya Silvestre kugira ngo asubire mu kibanza c'abagenzi we bari bitavye umuremyi. Nyirabayazana rero w'ibitigiri vy'amoko bivugwa mu mategeko, nibaza ko ari ingendo y'izo leta zagiye ziracanacanako Uburundi bumaze kwikukira, zasasiye indava ugukumigwa kw'abarundi bamwe mu nzego nyobozi zigize igihugu cacu, isunzwe intara, amoko, ariko abayobozi bakama babipfukapfuka kandi abarundi bose babibonaga. Ngira ngo mu bihe tugezemwo ivyo nta kwiriga umuntu arabikekeranya. Kuba rero iyo ngendo yarateye uruhagarara mu gihugu cacu, abantu benshi bakicwa, abandi bagafungwa, abatagira ingano bakomoka si rimwe si kabiri, hanyuma abarenganijwe bakigira inama yo kugwanya inzego z'igihugu cabibarutse babicishije muri politike n'igisirikare. Je nibaza ko atagitangaza kirimo. Ukaba nkako rero ugukumigwa n'ubwicanyi bifatiye kuri politike n'ubwoko, turaba 1965, 1969 na kaminuza y'ihonyabwoko ryabaye mu 1972 naho bamwe babihakana. Ubwicanyi bwabaye Ntega Marangara mu 1988, ubwicanyi bwabaye mu isenyugwa z'inzego zatowe mu 1993 n'inkurikizi yavyo, nivyo vyagiye biravyara UNEBA, Union Nationale des Étudiants Barundi, KRHB, Comité d'aide aux réfugiés Hutu du Burundi, MEPROBA, Mouvement des étudiants progressistes Barundi, IGSBF, Union Générale des étudiants et stagiaires burundais en France, IGA, intwari zo gucungura Barundi. Iyo migwi yose yabiyo iburaya mu Bubirigi. Nivyo vyavyaye FPL, Front Populaire de Libération, Bampere, Mouvement des étudiants progressistes Barundi mu Rwanda, ubu umugambwe w'abakozi mu Burundi, Paripeutu FNL, Front National de Libération, CNDD, FDD, za Tanzania za RDC. Wa wundi ati ukora hasi kenshi uri imbere y'inguge ukabuzigisha gutera ibuye. Nivyo nyakwigendera Colonel Sinzoheba yakebura abagenzi we igihe kimwe, kandi ntababesha muri abo bose. Yewe ndemeza yuko ari mparugwa cane abayumvira ko intwaro y'u Burundi zohinduka inkoho zitasanye hagati y'igisirikare ca leta y'u Burundi ico gihe yitirirwa abatutsi nimwe mu migwi canke imigambwe yagwanya leta. Iyo migwi yatwahurwa n'abahutu. Tuvuga rero yuko imbaratso nyamukuru yabaye ihirikwa ry'intwaro ya demokrasi no kwicwa kw'abarongozi bayo bakuru, uhereye ku mukuru w'igihugu yatowe n'icubahiro Ndadaye Melchior n'abafasha biwe. Ibyo bikaba vyatumye igihugu cose kiba isibaniro. Tumenye yuko uko guhirika intwaro yatowe no kwica Ndadaye cabaye ikimenyetso simusiga kuri benshi cuko ababivuga batari ko barafyina, kandi yuko abahora batwara hambere ku nguvu za kudeta bahakanye intwaro ihagarariye kuri demokrasi, intwaro yemerera abahutu kuyobora igihugu muri rusange no mu nzego zose. Nyakwigendera Perezida Buyoya amaze gufata ubutegetsi ku nguvu, amaze gukora ntibantunganya,
Burundi bwaciye bufatirwa ibihano burakumigwa mu bihugu vy'aka karere. Ariko twibuke ko fondation ya nyakwigendera President Nyerere yabandanije kuza kubonana n'imigwi y'abarundi bakurikira ivy'igihugu cacu, novuga nk'ubutegetsi bushasha n'abanyamigambwe bari babushigikiye, barabonana n'abari bashigikiye ubutegetsi bwahiritswe, barabonanye imihari idaharanira ibibanza vya politique, organisation de la société civile, barabonana n'abihebeye Imana, aho abo banyetanzania bagenzwa no kumvisha bose ko twese twokwemera kuja mu biganiro biduhuza twese iyarusha, bihuza bari mu gihugu, bihuza n'abari hanze y'igihugu. Baraje ukwezi kukundi baza ngaha i Burundi buri kwezi. Leta ndundi na Somambike bayo barabankira bakabishura yuko ivyo biganiro bizubera i Burundi kandi ko vyatanguye. Ico gihe ndibuka yuko leta yari imaze gutanguza ico yari yise dialogue interne, ibiganiro byo mu gihugu hagati, ibicishije mu bushikiranganje bujejwe umugambi w'amahoro, ministère en charge du processus de paix. Ndavyibuka neza kuko jewe ninjiye muri ubwo bushikiranganje mu nyuma mu 1998 nk'umwe mu bahinga batavuga rumwe na leta. Nsanga muri ivyo biganiro hatumirwa cane cane abegamiye abahiritse ubutegetsi bwa Frodebu n'abandi bitirirwa urundi ruhande bishakira ico rirenza. Ugushikayo kwanje ndazi ko kwahinduye vyinshi, kuko abo mu rundi ruhande baciye batangura kuza baraza muri ivyo biganiro. Inyuma kandi yuko bamwe bahoze ari abategetsi bari bavanye ku butegetsi, hariho abageze aho barahunguka basubira iwabo mu mpera z'umwaka w'1996. Dusanga hariho bamwe bari baragerageje kuvugana na fe President Buyoya kugira ngo barabe ko yohesha, basanga yaravuvye. Mwumvise ko na Nyerere na Fondation Nyerere yataha gutyo nyene. Hagati y'umwaka w'1996 niho muri Frodebu twiha ihangiro ryo kumenya igituma fe President Buyoya atashaka kumva ibiganiro, kubera ibihano n'ingaruka mbi vyavyo ku banyagihugu. Ico gihe nyene muri twebwe hari habibwira ko babasirikare bo mu bihugu vyo mu karere kacu bazorungika abo kugondoza iyo leta ndundi, ariko tuganiriye n'ababijejwe muri ivyo bihugu tugasanga nta n'iciyumviro babifisemo. Vyongeye twararaba tukabona ko integuro y'intambara y'ababandi biyemeje kugwanya igisoda c'u Burundi ntiyari bwashirire bikwiye, mu gihe abene igihugu benshi bariko barapfira mu makambi yabateshejwe ivyabo. Niho rero mu kwezi kw'icenda mu 1997 twatuma muri Frodebu udufasha gutohoza neza kwa President Buyoya, tuza kumenya ko kubwiwe yavuga ko atakamaro ko kuji Arusha, kuko yosangayo ibihugu by'aka karere vyamufatiye ibihano, yosangayo imihari igwanya Burundi imwankurunuka, ati yosangayo abahunze igihugu batamwerekwa, yosangayo abanyamigambwe bahora ku butegetsi yakuye bakubita urutoke n'ibindi n'ibindi. Ati rero mu gihe bimeze gutyo simbona igituma no kwigemura. Twasanze rero yarafashe ingingo yuko abo bose bamushakira ikibi bazomusangiwe hanyuma bihurire.
tuca twiha ihangiro yo kumvisha fe Perezida Buyoya ko twokwemeranya ibi bikurikira: kuja muri leta imwe ayoboye, tukamuha icegera bakorana, tukaronka ica kabiri c'abashikiranganji bari kwisonga ry'igihugu, no kuvuga le ministère de souveraineté, n'ica kabiri c'abandi bashikiranganje. Twiyumvira ko twokongera igitigiri c'abashinga amateka n'abakenguza amateka, dusubirize abitavye Imana muri ico kiza, twuzuze urutonde rwoba rwararangiye, hanyuma tukaja inama yo kuja mu biganiro kugira ngo bitere bija imbere no gushira mu ngiro bizoba vyavuyemwo ataguhiga imanga. Naco gituma mugiye gusoma acte constitutionnel de transition yasinywe itariki 8 z'ukwezi k'umunani 1998, musangamwo abashinga amateka bavuye kuri 81 akaduga kuri 121. Mu nyuma bagenda biyongera uko twagiye turahura kugeza igihe twagiye kubivamwo tugeze ku 220. Murumva rero twaciye dusezerana yuko intumwa zizoserukira inama nshinga amateka na nkenguza amateka zizoba zigizwe n'abaturuka mu mpande zose zibiri, ko n'intumwa ziserukira leta zizo kwitondeka gutyo nyene. Ico ciyumviro rero mpejeje kubabwira twaragishikirije umuhuza Nyerere, atubwira ko atayindi nzira babona yo kwihuta kurushiyo. Niko guca rero tuja kubiganira nawe, aravyemera, tuja kubisigurira inzego z'imigambwe yacu. Abanywanyi bacu barahungiye mu bihugu vya Afrika Buraya n'ahandi hose, n'imigambwe twari ducuritse nkuko nyene twari tuvyiteze. Igice kimwe baratubwira ko twahenzwe basi, ati kuko fe Perezida Buyoya akazokwitaba ndakurahiye. Ikindi gice baguma bizera ko intambara ya CNDD n'iya Paripehutu byari bigiye gutsindwa urugamba vuba, ariko ikindi gice kinini bari bafise amakuru yuko intambara yifashe, baradushigikiye, barashigikira n'uwo mugambwe. Ico gikorwa rero cyo kuganira hagati ya Frodebu na Iprona n'icegeranyo ngenderwako caco twumvikanye ko byadutwaye igice c'umwaka, twabihariye amezi 6, tubiheraheza muri Ruheshi 1998, tuca tukibatiza mu Gifaransa accord sur la plateforme politique du régime de transition. Novuga yuko aka kantu kafashije kugurura Arusha, umwe wese ategere neza ingaruka zo kwinubana, zo kwankana no kugorana hagati yacu, kandi umwe wese yuko azi neza yuko atari bushira ubundi, atahari bushira ubundi. Iyo ngendo dufise idutesha umwanya kandi idusubiza inyuma. Ningendo rero kubwanje tugomba kugendereza, tugahemiriza abarundi kuyiheba. Novuga yuko ico gihe twateye intambwe ikomeye nkuko fe Perezida Nyerere yabibwiye anavyishimira. Ibimvuze abanyamigambwe ntibatangare, izo negociation ni bake bazimenye. Muti rero intango y'ibiganiro vy'Arusha muri Tanzania vyagenze gute ko mwari mumaze kumvikana? Nobabwira ko ayo masezerano ngenderwa ko y'intwaro y'imfata kibanza mu vya politike yasinywe ku mugaragaro mu ngoro y'inama nshinga amateka n'umukuru wayo Leonce Ngendakumana na Perezida Buyoya itariki 6 Ruheshi 1998. Ico gihe mu ndwi ikurikira itariki 15 Perezida Buyoya,
umukuru w'inama nshingamateka, eka twese twaciye twitaba ivyo biganiro turabitanguza imbona nkubone. N'imigambwe y'incoreke za iprona yari yaratanguye kugonanwa vuga ko izoja mwibarabara niki, yahavuye yemera ko tujana. Yamana rero naho twagiyeyo, jewe nabonye yuko mwe wese yagumanya agatima yarasanganywe, haba mu vya politike cangwe mu vy'amoko, nta cahindutse kinini pe, ariko n'imiburi twarashitse. Vyongeye ukuganira hagati y'abashigikira ugutembagaza leta yari yaratowe, abari baromotse kubera ico, n'abagumye mu gihugu, vyaragoranye muri rusange kugira ngo batangure kuvugana. Twarabana nkayi nk'isana bavuga inkoko n'akagomba. Nyerere yagombye gukoresha ubwenge bwo mu Kirundi kugira ngo iyo ntambamye gabanuke bikwiye, kugira ngo abitavye ibiganiro batangure kuza baravugana, abaduhuza nabo na twebwe nyene tutibagiwe, tumenye intumbero duha ibiganiro. Ariko intumbero nyamukuru yagiye kuboneka igihe President Nyerere asavye abayobozi b'imigambwe bose umwe ku giti ciwe kumuha icegeranyo c'insiguro y'ukugene umugambwe wiwe ubona inkomoko z'indyane hagati y'abarundi n'umuti wazo. Abaserukira imigambwe Frodebu na Iprona nibo batanguriye, abandi barisigura mu mwanya uhagije. Uwa mbere umushinga amateka Minani Yohani wa Frodebu yasiguye icegeranyo cacu amasaha 3, arerekana ububi bwa Iprona n'abatutsi mu ngorane igihugu cacu caciyemwo kuva twikukira. Arerekana yuko umuti ari ukugarukana intwaro ya demokrasi ifatiye ku matora, ijwi rimwe ku muntu umwe, igisirikare kizwi n'abasoda n'abapolisi hisunze ukwamoko angana mu gihugu 80%, 18%, n'ibindi mu butungane. Ndibuka ko yabuze amasaha 3 ubasha. Bukeye hakurikiye umukenguza amateka barawunyeretse wa Iprona, nawe arikora mu gahogo mu gusigura ingene kuva kera abahutu bamye bashaka guhirika ubutegetsi no guhonya abatutsi n'uburerero hejuru, ko tugomba kwitonda kugira ngo abatutsi ntibahonywe nko mu 1972 na 1993, ko kuvyerekeye intwaro twofatira akarorero kukugene vyifashe buno, ko bifuza ko abahutu botwarana n'abatutsi atabwoba bwo guhonyana, ko igisirikare n'igipolisi bitohinduka. Kubera iki? Kubera yuko ariyo nkinzo yabo, eka n'ubutungane bikaguma uko bimeze, n'ibindi. Novuga ko abanyamigambwe bagiye barakurikira bose, batanze ivyegeranyo bisusa na kimwe muri ivyo bibiri. Abaserukira imigambwe 7 iyobowe n'abahutu, novuga CNDD, Frodebu, Florina, Paripehutu, PRPP, RPB, yasiguye bisusa n'intumbero ya Frodebu. Abaserukira imigambwe 10 yowe n'abatutsi, abasanade, ave intwari, nayo isigura ibisusa n'intumbero ya Iprona. Gutyo rero iyo migwi ibiri ibiravutse yongera irabatizwa, jese imigambwe n'ajedisi imigambwe 10 biturutse ku ntumbero yerekanye ivyerekeye intwaro ibereye Uburundi muri politike, cyane cyane kuvyerekeye demokrasi. Guhera ibiganiro byarateguwe hakurikijwe ya migwi munsi nazijyanyishu muzi zavuyemo, mwabonye kuko izo nyishu nizijya zashizwe mu mabwirizwa nshingiro, ari naho dusanga bijya biharuro vy'amoko
eh, bikurikizwa mu kubaka inzego zinyuranye mu buyobozi bw'igihugu cacu c'u Burundi muzi. Twahura rero yuko naho intwaro ya demokrasi ifatiye ku matora yageze aho yemegwa na bose mu biganiro, ikibazo cinge na moko aserukirwa mu nzego zose, ziba inzego za politike mu namashinga amateka na nkebuza amateka, zibi z'intwaro muri leta, zibi z'ubutungane, cagumye kigaruka mu migwi yose y'ibiganiro, bikaba vyerekana yuko ico kibazo cakomerekeje igihugu cacu mu buryo atawari gushobora kucihoza. Twasanze yuko ari vyiza gutahana ry'amasezerano uko yanditse, tugasaba ko ibirimwo vyandikwa n'abahinga bacu bize kwandika ibwirizwa shingiro, anja kuvuga no constitutionalist, maze tukarishikiriza inzego nshinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo irisuzume, irikosore kandi yemeze, hanyuma turishikirize sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kugira isuzume ko ibiri muri arya masezerano vyanditse neza muri iryo bwirizwa shingiro imbere yuko umukuru w'igihugu arishira kw'igikumu. Twikubukiranye kandi ko mu nsiguro y'inkomoko y'injyane z'abarundi ibibazo by'ihonyabwoko no gukumirana n'umuti wazo, abaganiriye Arusha twasanze injyane zacu zifise imizi ihagarariye ku nyungu za politike, ariko zikagira ingaruka nyinshi kandi zikomeye cyane mu gukumirana, harimo no kwicwa kwabo tudasangiye ubwoko. Hari abanyepolitike bitwaza ayo moko kuko ari yari hafi kugira ngo bakumira abandi, iyo ivyo biheze bagaca bitwaza intara, hanyuma bakaza kwitwaza imiryango n'ibindi. Ivyo rero bigasigura yuko dutegerezwa gutorera inyishu irama ikibazo c'ihonyabwoko no gukumirana harimwo ibice bibiri. Igice ca mbere kigizwe n'ingingo rusangi zitorera inyishu irama ibibazo bya politike y'igihugu, inyishu ifatiye kuri demokrasi, demokrasi yubahiriza ububasha bwa bene gihugu, ubushake bwa bene gihugu, intwari ibereye itunganywa tugatunganya ivy'igihugu na bene co mu nzego zose, ukubahiriza agateka kazina muntu kuri bose, ukugwanya ukudahana inkozi z'ikibi, ukubahiriza ukungana kwa bene gihugu imbere y'amategeko, uburenganzira bwa bene gihugu. Mu ncamake byari ngombwa ko abanyepolitike batahura ukugene bobana n'abanywanyi bandi badahuje imbono muri politike, cyo bitare divergence ideologique, hanyuma abayobozi b'igihugu nabo bakabibafashamwo mu gushiraho amategeko abagenga atomoye. Ibyo vyose rero muravye amabwirizwa shingiro nibijya musanga mu bice bine vya mbere vy'amabwirizwa shingiro. Igice ca kabiri kigizwe n'ibikorwa birangurwa n'ingingo zifatwa n'inzego zibijejwe mu bisata vya politike, mu butungane n'intwaro, kugira ngo duhebuze kandi duteshe twongere duhane aboshaka guhonya cangwe gukumira abandi bisunze ubwoko kugira ngo baburisaganyirizo. Haravuzwe rero nko ukwitaho kuruta inyigisho z'amahoro, gushinga amashyirahamwe agwanya ihonyabwoko no gukumirana, gushiraho amategeko ahana uwo wese afise bene uwo mugambi, gushiraho ikimenyetso kimwe cy'igihugu cibutsa kandi cihaniza ako kabi, guhiga ibinogo by'abahambwe bishwe muri ubwo buryo no kubashikiriza ababo kugira ngo babafubane iteka. Hari kubahiriza ukungana kumwe wese imbere y'amategeko, kubahiriza ubutungane kuri bose atagukumira, gufata ingingo zo guhimiriza no korohereza abatwa kwinjira mu bice binyuranye by'ubuyobozi bw'igihugu, gufata ingingo zikosora aho hose. Nibyo byose byatumye igice c'abarundi bakumirwa, tutibagiye abakenyezi
ugufata ingingo zo kugorora inzego aho hose zoba zikora. Ibyo vyose tubisanga mu bindi bice by'ibwirizwa shingiro uko yagiye arashigwaho. Twaganiriye igihe kirekire umwaka urenga. Ni muri izo ngingo rero zerekana uruhara rw'abahutu, abatutsi n'abatwa mu nzego za politike nk'inama nshingamateka na nkenguzamateka, mu ntwaro administration, mu gisirikare, mu gipolisi no mu butegetsi no mu butungane. Amaze rero kubitahura, Mandela yaciye aduhamagara adusaba ko mu nama izokurikira akeneye kuzobona abayobozi bose b'imigambwe. Mu ico gihe gikurikira bose baraje, tuca tuza gukorera inama mu cyumba kiraho cyiza cyane. Yabanje arahamagara umwe kugira ngo arabe ko bose bahari. Ahejeje yaciye atangura kudusigurira yuko hari bice tumaze igihe tuganira twisubiriza ariko tukaba tutashoboye kumvikana. Ati rero bagabo n'abakenyezi ntidushobora kuguma muri ugo, ati kuko n'uwundi mwaka uzohera uko nyene. Ati jewe rero ndafise ivyiyumviro vyanditse nshaka kubibaha, mugende mu bisome muvyemeye bizoba ari vyiza. Ati muvyanse naho ati muce mugenda muhure mwese G7 G10, ati mwumvikane ibyo bisubirira vyiza. Ati hanyuma murabe mugize ico mwumvikana mwese, ati mugeze ku bice n'imiburi buri 90% bya mwese muce mutuzanira ico mwanditse, ati uko mukizana niko tukiryamika muri aya masezerano. Twaciye tumubaza izo ngingo izarizo aranka kuzitubwira. Niho rero yaciye abaza umwe ati none ati muravyemeye. Arabafata amajwi kugira ngo ntihazogire uzovuga ngo baramubesheye. Bose bamaze kuvyemera umwe ku giti ciwe, niho yaca duha kijya cegeranyo cayo masezerano mufise. Dusomye niho twasangamwo ibyo bitigiri. Iwacu muri G7 twarasomye turisubiriza ishavuriraniga, duca dusaba iyindi minsi 2 kugira ngo tuvyige neza. Na G10 kwabaye uko nyene ariko ku ngingo tudahuje. G7 twashaka hose yuko turonka igice c'abahutu gikwiriye, abandi bakaguma muri ya position nyene. Ariko turaraba dusanga uko bigenda kose izo ngingo twananiranywe ko umwaka urenga, naho yuko bitazoshoboka yuko tuzumvikanako. Icari gisigaye kwabaye ukwemera impanuro umuhuza yaduhaye. Nyuma twagiye kumena ko na JCDC vyabaye uko nyene, ariko baca bishirira ko ajya ma reserve mubona umuyoro. Mu vy'inama nkenguzamateka isabwa rero nibwirizwa nshingiro no munsi. Sinibaza ko ari uguharura niba ibitigiri vy'amoko vyuzuye muri zirya nzego twavuze. Nibaza yuko hakenewe cane cane kumenya niba ujya mutima wo gukumirana no guhonyana no guhonya abavukiye mu bundi bwoko wariyongereye cyangwa waragabanutse hagati ya twebwe. Nibaza yuko ari cyo gikuru. Harakeneye kandi ko kugira ngo turonke inyishu imeze neza yuko tumenyera kutabeshanya hagati yacu, nayo ubundi tuzoba turiko turavomera amazi mu bukangaga. Tugaratse rero kuri kajya gatima kubukoko no guhonya abandi,
no gukumirana vyatuzinduye. Twarumvise kandi twongeye turemeza yuko inkomoko y'injyane z'abarundi ari politike ariko zifise imishwara rikomeye kandi myinshi mu ubwoko bukoreshwa mu gukumira abandi, iyo bibuze tukitwaza intara hanyuma imiryango n'ibindi bintazi. Igikuru kikaba ari uko jewe nkozi y'ikibi nkumira uwo ninuba kumvo zinyuranye nk'amaronko n'ibindi, si ubwoko gusa hajya turaswaganya n'icitwazo. Akarero raba iyo tuhagurutse tukagenda ku mitumba iwacu, abo twita abahutu canke abatutsi dusanga bavunika kimwe mu gushaka ubuzima, mu kugwana n'isi, mu kwikenura, kandi kenshi na kenshi ubazanyemwo ibyo bibazo by'amoko kuba ari ukubagora. Ariko uko abantu bitwa ngo bariko barinjira mu migwi y'abakabakaba basirimu, abize, abashaka akazi mu gisirimu, niko iyo mbono yo kugendera mu vy'amoko no gukumira abandi gushika kubahonya niko bigenda biduga. Ku rundi ruhande uravye umugwi wamaze gushikira amatungo akwiriye, ni baba bahutu ni baba batutsi, umwumvikano ukunda kuba ari wose, usanga ari mahwi. Niyo bigoranye ntikibuza umuntu guhonyanga atanuguhanura uwitwa ngo bava mu bwoko bumwe, inyungu ziwe zihungabanye. Maraba ngo ujya n'uwi wacu so wacu arakandagira ati mvira mu nzira. Ego rero birakwiye kwiha umwanya ukwiye wo kugwanya no guhagarika igikorwa cyo kwitwaza amoko, kwiha umwanya ukwiye wo kugwanya no guhagarika igikorwa cyo kwitwaza amoko n'ibindi mu gukora ikibi aho kiva hose. Ariko tumenye yuko umuturama ari uko inyishu ibibazo ari ukuronkera inyishu ibibazo rusangi igihugu gifise, niwo muti urama kandi niwo mwiza. Aje ntango rero nko kwigisha neza abana bacu bakaba incabwenge ziheza amashure zikaja kwikorera utwabo, atari abajejwe gutwara amasakoshi y'abandi, gutanga ngibi by'umuyaga nkuba ukwiriye kugira ngo abantu bashobore kwiteza imbere, kugaranisa amahoro n'umutekano bikwiriye kugira dukore tutarangaguzwa, ugusabikanya neza ivy'igihugu, hamwe ushoboye gukora asarura akaronka. Kuko nayo ubundi mu gihe ubukene butaratorerwa inyishu muri rusange, kubwanje biragoye kwizera ko ukwinubana hagati y'ababuraye yuko kuzoshoboka.